Kwigenekerezo rya 18 ndamukizo no mwaka nyakubahwa Ndikuriyo arongoye inama nkenguzamateka yarateye iteka ibirori vyo kwatira umwungere mushasha wa diocese ya Bururi Musenyeri Salvatore Niciteretse yakoreye mu ngata Musenyeri Venant Bacinoni yakukurutse. Ivyo birori bikaba vyari vyitabwe kandi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD akaba n'umukandida w'uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije General Major Evariste Ndayishimiye uwahoze ari umukuru w'igihugu nyakubahwa Domitien Ndayizeye icegera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka nyakubahwa Agatorwasa icegera ca kabiri c'umukuru w'inamankehuza amateka nyakubahwa Anise Niyongabo bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka abategetsi batandukanye bajejwe intwaro n'amabanga hambaye y'igihugu abepiskopi bo mu madiocese atandukanye abamenyeshamana n'abakristu isinzi baje bava mu mihingo itandukanye y'igihugu. Mwijambo yashikirije ku izina rya leta y'u Burundi nyakubahwa Reverend Ndikuriyo yarakeje diocese ya Bururi n'uwo mwungere mushasha agiye kuyirongora aca amuhanura kuzofata ingingo zibereye kuba umuhanuzi n'umukandizi kandi ko abarundi mu butandukane bwabo babahanze amaso. Yashikirije kandi ko uwo mwungere mushasha yogira uruhara mu gufasha mu vy'iterambere no kurwanya ingeso mbi yongera shima imigambi myiza ya Ecclesia Gatolika. Nyene cubahiro mwungere mushasha wa diocese ya Bururi turabakeje kwiteka rikomeye Imana yabateye iteka ryo kuragira intama z'Imana. Aya mabanga mashasha murose ni umusesekara kuri yangabirano y'ubusaseredoti komoka kwibatisimu. Nkuko duhora tubibona umwepiskopi agira kurenguka agaca atangura guhezagira igihugu c'Imana. Nta nkeka ko mugiye kubikorana umwete n'ukwemera kwinshi. Mwari musanzwe murongoye abantu benshi. Muri aya mabanga mashasha mugiye kuragizwa igihugu c'Imana kinini gufata ingingo zikomeye rimwe na rimwe mbere mufata ingingo za nyuma. Ntivyoroshe gufata ingingo ya nyuma mu bihe bigoye. Akarorero ntikari kure murabona ikiza karanda corona ingene cabujije benshi gusengera hamwe. Mu bihe nk'ibi ntivyoroshe gufata ingingo. Murashira Imana imbere mugume mubaza sobuja wanyu umwe yabongorera ati lagira intama zanje. Muti mbega mukama wewe mu gihe nk'ibi wari kuvyifata mu gute? Imana izobishura kandi itanga inyishu itomoye, inyishu ijanye n'ibihe. Nimwamiza agatima ku neza y'umukama n'igihugu nta nkenka ko muzorangurana urukundo ubutumwa bwa gatatu bw'ubusaseredoti n'ubw'umwungere, ubutumwa bwo guhanura abo mujejwe natwe bw'indongozi z'igihugu tukaboneraho umuco mu vyo tujejwe. Nuko rero iruhande yo gutagatifuza kurongora no guhanura abantu Imana yabaragije, mugiye gutangura kutubera umuserukizi n'umukandizi. Ijambo ryanyu rizokumvizwa n'abarundi n'amakungu, abato n'abakuru. Bagiye kubagira umuhanuza jambo. Abafata ingingo kuri iyi si bagiye kubahanuza keshi kuko ubutumwa bwanyu burengeye kure imbibe za diocese n'iz'igihugu c'u Burundi. Nyene cubahiro mwungere mushasha wa diocese ya Bururi. Ingeso mbi nko guharika, gucikira no gucikiza, akaboregwe, kunywa ibiyayuramutwe, kwemera ibintazi, ukwikekana no kwitana abarozi, ubuhumbu, ubunebwe no guhurumbira ibisagara ni zimwe mu ngeso zisinzikaje ubuzima bw'abo muje kurongora. Nitwafashanya nta nkeka izo ngeso mbi twadondaguye tuzozirandurana n'imitsi.